ukuri kurayaza kurura arayaga ngayimpenda yiyamamura mbona impango narabona ngo ntituzovyemera bande ehe burya mwarimwo wewe nyene uzirega ntitwari tuzi ko mukiriho mwari mwaranyegeye kuko isoni z'ubugome zabavunditse mu mazu none imizimu irabavunduruye abacu nimudaheranwa nisubizaho nkuye nibajya bafuririwe mu binogo muhejeje kwandika amaliste yabo barabayaza wakurura urunganwe rwawe kuri eneje rurihe banyikiyehe urabizi vyanditsehe bari bangahe hovuyemwo abadogiteri bangahe warasuhuje abavyeyi babo Sawuli wabahoye iki imiyabaga iragenda uratamba utambikije ngo urugaye ubukene ubuho urira ico gushikana mu mbibe za kure uze gusoroma ivyo utarimye uze kurya pansiyo utaciye none ngo ntuzovyemera muri bande bangahe mwarindiriye iki kugira ntimuvyemere mufise micombero bagaza na buyoya n'isinzi ry'abaminuje mwari muhishije iki aho mwatubuza kuririra no kuganduka ku bacu mukatubuza kuvuga ivy'irindwi na kabiri ivyabona biri mu binogo ngo ntawe uzobahinyuza mu binyoma vyanyu niho havuye ukuri kuko Imana yabanyegeje ubundi bwenge amaraso arahuma kandi arahumanya ntimwari muzi ko tuzobimenya bene Farizayo bene Kajagari ina Kajagari se Kajagari muri wa mugani wasunze ry'umubumbe ngo nzoza ndumusambi ndakurye nawe yigize umututsi ahenda abo nyene ko hari abagiye kubica aja ko arabatemesha aciye kuri Murere muri Kongo abaronderwa baratikira ushika no kuri iyiri munda aca ariruhutsa ngo biraheze ihibambewe amaraso arahuma agahumanya ubu murayaga mubika mu maradiyo musambagirika murema ibinyoma muzi ngo ni hamwe kera mwatugira ibinyoni Karayenga arayingira agatuka imfuvyi ngo turagwaye mu mitwe turarwaye nyene akishwe karapfa abahima nimwe mwatugize uku nimwe mwadushizemwo akabonge k'abacu akabonge katavuwe muri iyo robeka ubwibone n'akajagari n'indemanwa mwiyunga mu kibi muturubika intwaro n'intwari turarushe n'amaradiyo yanyu ajejwe guhuha intwaro no gukokeza ngo vyose ni bibi ivyiza bikorwa n'abandi ntibivugwa ngo simwe muramutswe igihugu ngo none ni kigombe gihone ewe uri kava amahanga nyene kuko waranejerejwe no kubabaza bene gihugu Profesere Kinyoma journaliste mukozi w'amaliste y'inyambeho fanisoni inshuri igihumbi ryari ijwi ry'imfuvyi Amida naho mvukiye.